ubuheruka muri murikira ukuri mugariro mbaza ibyo ushaka byose jewe ngaha ntacyo ndaguhishe none gipenda kubaza zoba ari byo ko hari abo bari basanzwe bashora amafi ngaha mwahagaritse yego cyane ibyo nibyo kubera ingorane zine itagishobora gushora amafi hanze twabaye turabahagarika mu kurindira ko dutorera inyishu icyo kibazo byavuye bigenda gute igipolisi cy'urusangi gifashe kano kanya kugira ngo kimenyeshe abanyarusangi bose aho amatoza kuvyerekeye bwa bwato bwaburirwa irengero ageze ushaka uno munsi twashaka kwamesha ko gushika no munsi igipolisi kitarashobora kumenya irengero rya bwa bwato mu matoza tumaze gukora hamenyekanye ibi bikurikira byamaze kumenya icambere nuko abari barokotse hamwe n'uwitwa Gipe bose bitavye Imana kubera batowe bari baramaze gusinzikara abo rero ababo barabashiruranye igitego igira kandi twamenyesha nuko hariho abandi bantu bari muri bujya bwato tutarashobora kumenya irengero ryabo ariko ko turiko turakora ibishoboka byose kugira ngo tumenye irengero ry'ubwato n'abari bari muri bwo igipolisi kikaba gifise amakuru yizewe kiriko kirakorera murakoze nawe kujugumira nibiki mfise ingorane nyabaki nayo makuru yizewe ko badaciye bayavuga ibyo bintu byo gufobeka nibiki ya nta ngorane igikuru nuko bagira baje bashira habona izo nkozi z'ikibi mbibasha ayo makuru umuntu yaronka gute cyane kunda byibaza benda kubaza uyabaje yarondera kwiki namba wasaze wewe nibiki ikana kimwe muta gusa iyo nkuru menganye kwiye niretse gukwira gute kandi vuba imigambi mibi yaba bagasera babarengera igiye kujahabona mbewe ikintu cyose kibaye uvuga barenge none muta harawumvise bavuze none wibaza ko hari abandi banyivye burya bwacu batabarenge oya mutama umugani wawe ibashaka bakabitomora eka ivyo urazi ko ntavyemera mutama wavyemera wareka burya nta bandi nibo oya mutama ahubwo arabusimbe ubwire brigadier Toto anyarutse abatuhuza je ndafise amategeko n'igipolisi oya urababwira abanyarutse wewe ndaje barakubaha ibyabarengera ushabigira bivyo byatekuruka jewe ico nkeneye kumenya nayo makuru afise ibindi ntumbaze muradu mbega yemwe n'indaje ngaha mfasi ko murizanye naramukije ntimuraduha yemwe mbona turi ko turarizanya nyene nimushika hano kukarago sinzi ko mwashoboye nereka kuhashobora gutega mu pasi hafi mbona ariho wica mbega akabebe keza yududuwe izo mpuzu zawe ntizihava zicafu oya iyo mfuma ndagusasira aka gatenge nipfutse oya nukuri wifukura kugira ngo usasire jewe nihere nyabona ako kabebe bashinge nari keza oya aha karuku nyene nta n'akagoma ko kumufuka mfise rabira hanyene ni keza gamana ahubwo gafuka igitenge shani gahave gakanya none jewe wamenye oya mbere nariko ndibaza uriwe burya sinagutoye barire kwe oya ntaco birumvikana n'ukuri biratahuritse ndazi ko utanze bon jewe ndumumenyesha amakuru mu bisanzwe nkorera ahanyene rusange nitwa Kanyenyeri ku mazina yanje egonya kugira imana umenga muranumva bakuvuga cyo nta n'akaradiyo nigirira ngira mba maze kukumva wanashaka jewe sini radio nkorera ko burya umva nkorera kuri bwa buhinga ngurukana bumenyi ikinyamakuru canje citwa Kanweb TV hemwe aho urangurishije sinumva na kimwe oya reka ntaco na kimwe twiyagira ko nyene n'ibisanzwe rero narumvise ko muri mu bahekuwe na bwa bwato uwo ngaha kitaba Imana naracinye buratondera sinkironka n'ico mvuga mpore gatano yasikiye nakanyene mpore ndabona ko bitoroshe n'ukuri icyambabaje nuko yapfuye atabonye n'umwana imbabazi n'ukuri mubwira yapfa barindira akamubonaho mpore ihanga none waramugwajeho byagenze gute
cyo namubonye ari kiruruma yarumva ariko ntiyavuga ngo atobone yo more none nta n'ikintu na kimwe mwashoboye kuvugana ikintu yambwiye naho nyine atatobora neza yavuze ngo uranderera umwana ihangane ndabasabye subiza umutima mu nda mana we subiza umutima mu nda mupfasi ni ibintu bigoye gutahura ndabyumva usanga no kwihangana gute ubona nambaye ubusa biragoye natwebwe mu minsi turamukurikira oya imana irababona nta mana yibagiwe kandi nta mvura igwa idahita nimwihangane mukomeze umutima none basi nta kintu na kimwe cyo kubafasha yabasigiye kanana kimwe agatogo ni gato cyane katanamera niwe yatarapakasa akaronko two yarigiriye sha nukuri ndumva ntibyoroshe ako ntimwihebure mugumizeko mwe gusa muhanga amaso imana kuri jewe nukuri simbona iyo bizoro nk'inzira mwihebure ahubwo nibagiye hariho n'ikindi kintu yavuze ntatahura mbwira numve ko jeno bitahura yaratanguye kuvuga ariko yaciye acika yavuze ngo iki numva avuga ngo mu acaracika yarashatse kuvuga ikimuhu Alo boss, murakomeye? Pardon boss. Ego, nari nashize telefone muri silencieux, nibagiye kuyikuramo kwere. Yego ndabizi. Ego, pardon ukuri, ntabyo nahora ngira. Ego narayumvirije ahubwo narize ko mpava ndaguhamagara narize ko mpava ndaguhamagara boss ego ubavundondera cyangwa wari gucundondera ubwo nyene ndakwibarize ijya nkuru ujya mupfakazi ntayumvise ijya narayumvirije warayumvise cyangwa wayumvirije kuri kurangurwa mu mutwe w'igiti ijya narayumvirije boss nuko ijya narayumvirije ahubwo hariho n'ibindi gipolisi cyashikirije ku byerekeye burya bwato yego bavuze ko abari barokotse bari kumwe na gipe bose bapfuye bavuga kandi ko hari n'abandi babuzwe irengero gushika n'uwo ataramenya ibyabo nukuri nibagiye nukuri nibagiye bavuga ko hari amakuru yizewe bariko barakorera ko ngo bazoheza babishikirize inkuru y'imvaho yego ngo yego yemwe bavuze uko nyene ntibarengejaho sa ukora ibishoboka byose ayo makuru yizewe uyamenye kandi birakugora wamenye boss ivyo je no bishobora chef nukuri nebaza ko bidakunda ibintu biri mu gipolisi ntibishoboka kuja habona igipolisi kirugaye muto sa ujya we nebaza ko ndamuzi gusa oya gusa wewe nta yindi nkuru afise ibyo nzobikora ego ico nta kibazo nzogikora cyo nta ngorane ikigoye nico mu gipolisi ego birashoboka cyangwa asanga yagomba kuvuga muhungu ntawizi
umuhungu kandi yareka abwira umugore wiwe birashika jewe nta kindi cyacikinza mu mutwe ujya ko yapfuye ataco bivuze ko hajya byaraheze reka ntawe ubizi umuhungu wemera amagabo gusa ubikurikirane hafi icyo nzogikora turabyumvikanye yego ndavyemeye toyo yewe business ndabona wahitanguye aha waruzi rero ngo ndagotwa iyo nyene rega shaho wankuye nyene aha nzokora mpaka mugenda wow gute yewe kazi wazitekeye neza waruzi ngo akakamarajiwa nisoko ye hewe akira ndaguhonje wumve urazi ngene ziryoshe bangahe bazitwaye ejo nubu bagarutse kubushorera gute none wapi impungu hari inkuru zimwe zimwe numva nza numva n'ubwonko burayazi yego nukuri ivyo navyo ngo nibiki muri kano web tv yego yobonye ujya mugore yabuze umugabo twari kumwe mu bwato hagereye yo ego sha mugabona jewe yanteye ikigongwe wa mungu yarize naje wa mosoza araheba arakoroka oya jira mpu numva umengo ndikiyingi oya nuko kandi sujya wenyine aho cyo gutangaza hariho nabandi bari muri ayo makondisiyo sha nukuri ujya mugore wewe ararengeje byo kubura n'ikigoma ashiramwe umwana aha nakubishato igiye gukora babwira ngo turabukintu twoko hewe gipe nawe je nibaza ko atamuntu avize ikigongwe kungana we wirusange oya shareka ega nitwoguma duhoze oya ni abantu bari mu ngore nkazirya none we wari wiyumvire ko twokora iki jewe nanimbiriye ko wumfasha tukamubiriza abandi bajene umwe wese agatanga icyo afise tukagarukira ku babuze bamwe yego bro ico ciyumviro ni ciza cyane gipe yego ico nzokigufasha je ndabikwemereye merci shato aho wese umutima wanje uruhuka naho ntoba mfutse ibyo nakoze erega bamungu nivyoroshe ufuta ibyo wakoze ushatse kuvuga ikiga gipe sha naho uri umugenzi ubyara icyo naguhishije mugabo numva binyankuye ko ndabyigumizamo kipe kuri kurantera ubwoba habaye ni hatari wangu ugira bijya bijya bwato bwazimiye ndabifisemo uruhara sa wewe gipe aha nibo bigiramwe uruhara gute bigenze gute biragoye no gutahura mugabo niko biri sa kumva rero hari abantu bapfuye bagasiga intano numva nosa numva bitariko birakwigwa mu bwonko bw'iwanje gipe ivyo nibiki reka shacuma yarampenze sa nanje ndemera nkoresha ntazi ibindi yateguye none yaguhenze gute we wagize yari yasabye ko numufasha kunyuruza bujya bwato yo ngo ngwikiga gipe gipe uvuze ngwiki ivyo byarabaye bashe ivyo byarabaye kabisa haje hose nipanga ngo ndabuherekeze nari kuri iyo di c'est pas possible urumva cuma yaranyemeye ko nucamba kapitene wabo kandi simenye ko afise umugambi wo gutikiza abantu ya wewe rero ibyo ukazoca yica abantu ntavyo yigeza kubwira gaje eka nukuri kwima navyo yari yakubwiye eka wonyene naje yari yateguye kunyica mu bandi wa muhungu shaba muhungu we nuko nyene vyama bigenda yo pole shagipe pole sana nukuri umviriza rero shagipe je no guhanura ko woja kubivuga sha je nico no kubwira ikingoye nikimwe ariko iki none kanyenyera byumvise wibaza ko azosura kwemera kumvugisha aha ntibizokoro mu kurindira kumenya uko bizokurikira reka tube tubasomera intererano mwatanze mu gice giheruka ariko nk'uko dusanzwe tubimenyereye reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe kanyenyeri abona ko gipe ari umurongozi mwiza tubwire n'imiburiburi ibituma bibiri bimutuma amufata uko intererano z'uno munsi reka tuzihere kuri Bonaventure ari Muramba mu ntara ya Bubanza yagize ati igituma gipe bavuga ko ari umurongozi mwiza ubwa mbere nuko ategura akazi neza ku rutonde rwiza ati ubwa kabiri naho nuko adahengamira ku baseruko canke abarengero ati bose abona ko ari bamwe ati twohanura umukuru w'abandi bantu kudahengamira ku mugwi imiryango imigambwe canke intara ati kuko uheza guhemuka ibigori bigaca vyera
ubundi munywanyi yatwandikiye ni Fidelite w'Inyarusange yagize ati icambere kuri gipe hariho impinduka y'ubuzima ku byo bagiye barahura n'imiryango yakuriyemwo ati kukuntu bamubwira bati bariya ni babi ati ca kabiri gipe yarabonye ko imigwi yose harimwo inkozi z'ikibi ati kandi hakabaho n'abeza mw'iyo migwi ati kuko ubirazi no mu kibani wacu baratubwira ngo bariya nibo bagize ibi ngo iyo hatababo byari kugenda ukuvuga gata amakosa ku bandi ati nabo nyene batera ati ivyo rero vyaratumye gipe ahinduka ati ndetse ndamushimiye ku nzira yatoranye. ubundi munywanyi yatwandikiye n'ishaka ry'Imana Odifax wo muri komine Cyansoro mu ntara ya Gitega ati neza neza mu Cibira yagize ati gituma cambere Kanyenyeri abona ko gipe ari umurongozi mwiza ati nuko gipe amuha amakuru yumvikana atamanyanga arimwo ati mbere agatako kanamubwiza ukuri ku biba byabaye vyose ataguca ku ruhande ati ca kabiri Kanyenyeri ashima nuko gipe yitanga atiziganya akita mu ziko nk'umurongozi mwiza atunganiriza bose ataka mwana wa mama canke ataravye imigwi bavamwo. Jean-Marie Vianney Nduwimana avuka muri komine Gashoho mu ntara ya Muyinga neza neza ku mutumba wa Muyange yagize ati ibintu bibiri bituma Kanyenyeri abona ko gipe ari umurongozi mwiza ati nuko bwa mbere mu vyo akora vyose ataraba kamwana wa mama ati bugira kabiri ibintu vyose bishira ku mugaragaro kugira amara amakenga bamwagiriza amanyanga ati igihugu hamwe coro nk'abantu nka gipe ntaco kibuza kutogorora. Vianney Niyera ava mu ntara ya Gitega Nyarusange uno musaka bari mu gihugu ca Zambia yagize ati Kanyenyeri ndamushigikiye ati kuko icambere gipe ibintu vyose abikorera ku mugaragaro ati ndetse aranitanga agakora ibishoboka vyose kugira arabe ko yosubiza ibintu mu buryo kuri izine ati ca kabiri gipe nawe arenganya ntaraba nkunzi ntaraba bo basangiye umugwi atunganiriza bose. Reka intererano z'uno musi tuzirangirize kuri Manikura kuri Jonathan aba Imuyinga ku mutumba wa Kibogoye yagize ati ikintu cambere Kanyenyeri afatira koko gipe ari umurongozi mwiza ati nuko gipe yitaho ineza ya bose ataravye umugore imwe mu gukorera ku mugaragaro ibikorwa jejwe ati ca kabiri nuko yagiye kumusaba amakuru ayamuha atarinze kuraba ivyo yerekeye kuko n'abarongozi bake bashobora gutanga amakuru atacu bisigarije haba mu bihe bitoroshe yipatanga amakuru ukwari. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha ubu naho niba mwatubasomera akabazo ku gice mweje gukurikirana akabazo nakagakurikira gipe ngo iyo amenya ko Cuma afise umugambi wo kwica abari mu bwato ngo ntiyari kwemera ko bakorana none ivyo biramugira umwere sigura. Ndasubiramwo gipe ngo iyo amenya ko Cuma afise umugambi wo kwica abari mu bwato ngo ntiyari kwemera ko bakorana none ivyo biramugira umwere sigura. Akabazo murakumvise mukaba mufise ico mushikiriza imutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ari 61 ubusa 9 eka nabo bo wifuza kurongera igikino muri kiri kuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp watwandikira kuri nimero 61 ubusa 9 tugaheza twagushira muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kwandika mudukurikirana ku rubuga rwacu ariko rwa Facebook. Imbere yo kurangiza reka twibukanye ko cyari gice c'853 muri rwa rukurikirana rw'igikino muri kirukuri. Murakoze naho bitaho. Cyari gikino muri kirukuri. Muri kirukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.